uno musi rero ngoba ndabashikiriza inkuru ya Kene wampaye inka. Uyu mutipe yitwa Kene, ubu mubona imbere yasametuye. Kene n'abagenzi we bagiye kw'ishure, bagenda bariruka bigatuma bashika kw'ishure hakiri kare. Erega Kene wampaye inka, ivyo vyahavuye bimuviramwo gushika kure mu gihe yagenda kw'ishure n'abagenzi we bagenda bariruka. Kuri we vyamubereye imyimenyerezo idasanzwe y'ukuja mu mahiganwa. Kw'ishure mwigisha akarungika abanyeshure mu myimenyerezo. Imyimenyerezo yo kugira nte? Imyimenyerezo yo kwiruka. Erega Kene akaba uwa mbere wampaye inka. Umwigisha arabona ko Kene afise ingabire idasanzwe yo kwiruka. Aho Kene rero ubuzima muhira ntibwari bwifashe neza wampaye inka. Gufungura imuhira yafungura kugihamana. Kene rero muri kwa kwiruka kwiwe aja mu mahiganwa y'ishure aratsinda. Umunsi umwe hategurwa amahiganwa akomeye. Kene yategerezwa guserukira abandi bo kuri iryo shure. Nyina wa Kene avyumvise rero ati jewe ntegerezwa kuhishikira kugira ngo nshigikire umwana wanje Kene. Basha aca aritegura ajana n'abarumuna ba Kene. Ati Kene umwana wanje ashitse kuri iyi ntambwe ndamushigikira mpaka atsinde. Nuko ryahiganwa riba riratanguye. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Kene rero yari yambaye ibutura irimwo ikarudumu canke lasitike. Mwene ayo mabutura rero murazi yuko atagira indero. Baravugije ifirimbi. Uyo Kene arirutse wampaye inka. Nuko ya karudumu itagira indero muri rya butura ngo vutu. Kene atangura kwiruka afashe ibutura kugira ntirikoroke. Mana yanje Kene aragira ibibazo baramwenurira. Ibutura ya Kene ikaguma imutanga ku gitsinzire wampaye inka. Kene aragira ibibazo bidasanzwe. Muzi n'ingene yahora azi kwiruka mu myimenyerezo. Kene abandi baramusiga. Nyina wiwe arasara ati Kene mwana nirukake. Erega Kene ntivyashoboka ko yiruka kubera ibutura ryariko riramugora. Erega nyina wiwe amaze kubibona uko ati ntibishoboka, Kene ategerezwa gutwara igikombe. Ati umwana wanje arazi kwiruka ndabizi. Ati nanje nashitse ngaho kugira ngo ndamushigikira atsinde. Ati Kene mwananje iryo butura aho ryakugoreye pfu muri kura ugenda uri gusa. Erega Kene rya butura ararikura arishiburira nk'ariya asigara uko zamuremye. Kene baratigise arahavye abagenzi we. Nyina wiwe arasara mwankuraje ati Kene mwananje ico gikombe ni icawe. Kene kuri ya nkurajema ya nyina ariko ariruka uko zamuremye. Kene aba arabenuriye ashika ubwa mbere muri urwo rugamba rutari rworoshe. Kene aba araronkejwe igikombe. Kene aranezerwa, mama wiwe anezerwa gusumba kuko umuryango wari wogoroye. N'abagenzi ba Kene bigana mu mwaka wa 4 bari bahishikiye. Imurabe n'ibishinyari baryohewe basha bati turanezerewe Kene aratahanye igikombe n'ukuri. Mumbabarire sinshoboye kubandanya inkuru ya Kene, ariko inkuru ya Kene irasa n'ivyo turi mu kino gihe. Abarundi novuga yuko turi mwihiganwa n'ibindi bihugu mu vyerekeye iterambere. Ibiharuro vy'ibanke y'isi biragaragaza yuko abarundi turi nyuma y'ibindi bihugu vyose kw'isi. Nukuvuga ngo igihugu c'u Burundi nico ca mbere kw'isi ikenye. Murumva yuko bitoroshe. None kubera iki tudatera imbere? Wava twibaza ico kibazo. Kubera iki dutera dusubira ibuti abandi bose bariko baratera imbere? Kene ari mu kibuga ariko ariruka. Ikarudumu yaracitse ibuturira mugora. Ituma abagenzi we bamwenurira umuti kugira ngo asubire kubahavya. Mbere anabatsinde no kubatsinda canke anaronke n'igikombe.
nuko Kene yiyambuye ibutura ryari rimuteye ikibazo, ararijugunya abona gutsinda. Natwe abarundi hari ibintu byinshi bidufatiriye nk'iryo butura ryariko riragora Kene, kandi ivyo bintu twaranse kubivako, twavyumiyeko. Muti n'ivyahe? Abarundi twarumiye ku macakubiri y'amoko. Ayo macakubiri aracabogaboga mu mitima y'abatari bake. Mwiyumvire kuguma babitse mu mitima yabo amacakubiri afatiye ku moko y'ububeshi, amoko y'amomekerano, umugani w'uwundi muntu. Ivyo rero ni bimwe mu bituma tuguma dusubira inyuma nk'ibirenge. Hariho uburyarya. Iki rero ni ikintu gihambaye. Abarundi twuzuye uburyarya bwinshi, kuvuga yuko abarundi ugomba ko batera imbere, mugabo utagomba yuko mwicara hamwe ngo muganire ingorane. Hariho urwanko twankana, twangazanya, tugahemukiranirana. Umuntu yakora akagambi bagaca bamuhagurukira bakamutoteza mpaka yomotse agahunga. Ukwigungirako ukarya abandi babona, ukubaka ibintu biteye ubwoba, abandi nabo babayeho mu buzima butari ubwo kuvuga. Hariho n'ibindi byinshi, ariko ivyo bintu byose bimeze nka ya butura ya Kene yaguma igomba kumutega. Umuti wabaye uwahe kugira ngo Kene atsinde? Ya butura yarayiyambuye arayijugunya. Mu by'ukuri natwe abarundi hariho ibintu kugira ngo dutere imbere tubwirizwa kwemera tukavyiyambura maze tukabijugunya. Ndiyumvira umuntu gushika ubu akicumva yishimye kuba umuhutu canke kuba umututsi canke kuba umutwa, akumva yo kwirata ko ari mu bwoko bw'abahutu canke ari mu bwoko bw'abatutsi canke ari mu bwoko bw'abatwa, kandi ivyo bintu ari binyoma. Ata bwoko bw'abahutu canke bw'abatutsi canke bw'abatwa mu Burundi buriho. Ibi bintu rero dutegerezwa kuvyiyambura, tubijugunye kure. Umuntu atanguye kumbwira ibyayo manyanga, agatangura kuvuga ijambo umuhutu canke umututsi canke umutwa, nca numva umengo ndayengerewe. Ibi bintu turakwiye kubiheba tukabivamwo burundu, kuko kuguma tuvuga ibi bintu ni ubujuju bwo ku rwego rwo hejuru. Nuko nibaza yuko ibi bintu n'Imana izobitubaza iti, mwebwe ni kubera iki ibi bintu byagumye bibogaboga mu mitima yanyu, murabana nabi, mwirata ivyo bintu kandi muzi yuko ari binyoma, ari amakosa. Wewe ibi bintu bikigendera mu mutima wawe uzokwishura iki? Oya, uvugisha ukuri, uzokwishura iki? Iyo ni afere yawe n'Imana, ivyo je ntavyo nokwinjiramo. Ariko ubu urategura inyishu uzotanga. Nk'ubu wopfa ukitaba Imana, twese tuzokwitaba Imana. Wobandanya wirata ngo je naho mvuye n'umututsi yiyemera, mvuye n'umuhutu yiyemera, mvuye n'umutwa yiyemera, aho mubona basha ni hatari kabisa. Wewe bikigendera mu mutima wawe, umenye ko ari ubwishime bwo ku rwego rwo hejuru ufise, n'ubwirasi ufise mu mutima wawe. Utihanye ivyo bintu uzobona ibara umunsi umwe. Ibintu vy'uburyarya turakwiye kubiheba, tukaba mukuri, tukicarana, tukaganira ku ngorane zatugoye. Izo tukava ngaho tuzitoreye umuti, ubuzima bukabandanya neza, tugatera imbere. Turakwiye guheba gutoteza bene wacu, ivyo tukavyihana maze tukabana amahoro na bagenzi bacu. Nta kindi kintu Imana idusaba, itubwira iti nimubana amahoro, mugiriranire neza. Voilà, iryo ni itegeko ry'Imana. Rero murumva yuko ivyo bintu vyose nadondaguye abarundi dukwiye kubiheba burundu, tukavavanura navyo. Ivyo bigatuma dutera imbere nk'abandi, ahubwo abadusize tukabahambya, eka mbere tukabenurira no kubenurira. Nk'ico gihe twoshikira umunezero wacu. Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi.